Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Yohani Mweranda. Muri irya minsi Yezu yabariye abigishwa biwe, yabariye abayahudi ati, nukuri ndababwiye ivy'ukuri, uzoramuka agumije amajambo yanje ntazokwigera apfa. Abayahudi bamubwira bati, tugiye twajijuka noneho, uganzwa n'ishetani. Ibrahimu yarapfuye, abahanuzi kandi barapfa, nawe uti uzoramuka agumije amajambo yanje ntazokwigera apfa. Ubaye none uruta sokuru wacu Ibrahimu, yapfuye n'abahanuzi kandi bapfuye, ubwo wigira kuri mwiki? Yezu abishura ati, nokwe ninahaza jewe nyene, ininahazwa ryanje ntaco ryomara. Data niwe anshimagiza. Umwe mugira ngo niwe Mana yanyu, ariko namwe mutamuzi. Jeho ndamuzi. Ngize nti sindamuzi noba mbaye umubeshi nkamwe. Noneho rero ndamuzi kandi nkazigama ijambo ryiwe. Ibrahimu sokuru wanyu yipfuje kubona wa musi nzoza ko, awukubiteje kwa gatima akanezerwa, awubonye arahimbagwa. Abayahudi rero bamubwira bati, we nta n'imyaka 50 uramara ngo Ibrahimu waramubonye? Yezu rero abasubiza ati, ego cyane n'ukuri ndabibabwiye, Ibrahimu ataravuka jewe namye ndiho. Baturarira amabuye ngo bayamutere, Yezu nawe arihisha ava mu gisengero. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Hari umuntu yagarutse muri ibi bisomwa bibiri, umuntu yitwa Ibrahimu. Mu gisomwa ca mbere tukabona ingene Imana isubira kumusezeranira ibintu bikomeye, kandi igaheza ikamusaba nawe yuko yoheza akagumya iyo sezerano. Ariko kandi yagarutse no mu nkuru nziza, aho Yezu amugaruka ko, Yezu akerekana yuko arengeye Ibrahimu, agafatira kuri we kugira ngo abumvishe gatonya ingene ari Imana iri hagati yabo, kandi ko hamwe bofatira kuri Ibrahimu batorondera kumwica, ahubwo ko bakaryokeza kugira ngo bamenye yuko imihango Imana yabahaye muri sokuru wabo Ibrahimu iri kwiraranguka biciye muri we, kuko Ibrahimu yarondeye kurangura ugushaka kw'Imana, ariko bo bashaka kwica, kandi bakagira ngo bagomba bice ku izina ry'Imana, ku izina rya Ibrahimu. Tugarutse mu gisomwa ca mbere, tugaruke kuri iri jambo ry'isezerano. Iri jambo ry'isezerano kumbure muri ibi bihe hakaze ibintu mugira nti by'amakontra, amapartenariya, ibintu biriya byose abantu basezerana, abantu bumvikana bakandika amasezerano bakayasinya, bagaca batwara no kwa noteri. Byo hakwa kumbure kuduhenda, ugasanga bihakwa kutwibagiza yuko isezerano yoyo irengeye ngaho. Ico twita mu gifaransa alliance. Alliance ntayihuriye na kontra, ntayihuriye na bijya vya partenariat, ntawubire namwe by'amasezerano y'ikirimba. Umusigaye mwibuka no kugira amasezerano, kazona abantu barabahenze, murabahaye amahera yabo mu birimba, kayegeranya ntaho mwanditse, ntaho mwasinyiraniye, kayegeranya ukazumva wageze muri Serbia, kazumva wageze mu Buganda. Mbere ndakanyuzemo ku kintu c'amafaranga mwame mugaba, uko ibihe bigora bigora ivyo kubaho, niko hagwira abantu bazi kugira gukina amacenga menshi kandi y'ubwenge bwinshi, ugasanga barabatwaye amahera yanyu. Ubusigaye biza no mu madini, abantu baza mu madini mucunge mu mihari y'ubutumwa.
hari igihe ushobora gusanga hinjiye umuntu kuko bamwizigiye gatonya kegeranya ntibamenye yuko ari umuntu ariko arondera ibindi agaca yigira. Nabivuze ndiko ndavuga ibijanye n'isezerano. Isezerano rero ishika kure. Ibintu by'amasezerano murazi yuko ibindi by'amakontra, ibindi dusezerana byo mu buzima busanzwe, hari ukungene hariya munsi hari akantu bashiramwo ngo nivyananirana ngo tuzoheza tugende muri sentare zibijejwe batubanguranye, sivyo? Ariko mwibuke igihe mwagirana isezerano n'Imana mwibatisimu, igaruka muri ka karirimbo, naramwemereye ko nzomukorera, ko nzomusenga, ko ntazigera ndamuhemukira na rimwe. Imana niwayihemukira yeyo ni guhemukira, kuko ntiyigera yihemukako. Harya umuntu ahemukiye mugenzi we aba yihemutseko, kuko hagiye iyo mwapfunditse ikintu n'umuntu ni nkuko muba mucitse umwe, muba mumatanye. Kugihemuka ko hari igihe bibaza uti waciye akenge, urahabona ugasanga uramuhanversheje, uramushize mu ngorane, ari nk'ibintu mwari musangiye ukabimuzuruma, ariko umenye yuko hari ahantu wewe nyene wihemutseko. Ntiduhendwe n'ibihe bigoye. Burya turibagira yuko ikibi turashobora kugikorera umuntu kikamubaza inyuma, ariko twebwe kiba cinjiye imbere iwacu. Ibyo ntimwigere muvyibagira. Ikibi urashobora kugikora winyegeje, urashobora no kugikora winyegeje n'uwo nyene uri kuragikorera. Ugashobora kwinyegeza mu ikoti nziza, ukinyegeza mu bukuru, kibano caguhaye, intwaro yaguhaye, umugambwe waguhaye, ibi na biriya vyaguhaye, ariko ikibukoze uragikoze inyuma, ariko cinjiye muri wewe. Kandi ngo umuntu wese yimbura ico nukuraba ibintu tubiba mu buzima bwacu, turibagira yuko bidusigaramwo. Ikintu cyose dukoze kiradukora, canke kiragukora igihe ari kibi. Hamwe umuntu yakozwe nabi n'ikintu yariye mu nda, bamushiriyemwo ka gashimi traditionnel, canke kikagukora kujya abakenyezi mwikora, murambona n'abagabo basigaye bikora, ukagira ifresheur. Iyo ukoze ibintu vyiza birakwambika ifresheur nziza y'ubwiza bw'Imana, kuko iyo ukoze ibintu bibi biragukora nk'ishano canke uburozi wariye, kuko bigusigaramwo vyose. Amasezerano rero, isezerano ni ikintu nogira nikiba kirengagiye gose, mbere isezerano kikaba ikintu mwunze n'Imana. Imana kujya kuntu yamaho, nayo ikora ibintu bisa nayo, ikora ico bingana, ikora ibintu vyamaho. Imana ishobora gukora ikintu gikomeye kivuye kuri yo nk'uko umenga, nishobora kwitanga nk'uko umenga igize akantu karengana, akantu gaherana gusa n'igihe, ariko ikora ibintu ishaka kubishikana mu buninahazwa, mu buzima budahera, kugira ngo bibe nugira ntibiguma vyama ubuzima budahera. Namwumva Ibrahim Imana igindukira ikamubwira iti, wewe rero ngiye kukugira igihugu kinini, uzorondoka gose abantu benshi. Imana iri kwirabura ubuzima budahera buzanana mu sezerano. Igihe twunze ubucuti n'Imana, hari ikintu cyo kudahera kw'Imana kica cinjira mu buzima bwacu. Niho mwibaruwa Paulo yandikiye Abaromani kigabane ca 4 ku murongo w'8 aheza akagira ati, Ibrahimu yarizigiye Imana, aranayizigiraho ubwenge bw'umuntu butotuma yizigira, ngo kuko yemera ko Imana ishobora no kuzura abapfuye. Nico gituma yubahutse kumva ati, ndashobora gutanga Isahake wanje, Imana ikamenya ingene imunsubiza kundi. Ariko suko umenga Imana yashaka kumutwara Isahake. Mu kumusaba Isahake
ahubwo n'Imana yari kwiribura ingene muri iyo sezerano yunze na Ibrahimu izotwiha ikatwitangira muri vyose mu mwana wayo Yezu Kristo. Imana ntayikunda umuntu asheta uwundi, atanga uwundi, aheba uwundi, atanga kw'imbagwa, atanga kw'inkuka uwundi, ariko ikatwereka yuko ahubwo ishima uwitanga kw'inkuka, uwiheba akitangira abandi. Muri kujya kuntu wigora ukiheba, mbere rimwe rimwe ugakora no mu nyungu zawe, kumwe n'abandi bakanagutwenga bagira baturika ijuju kuko utari kurarunda, ahubwo uriko uragirira neza abandi. Hariho ikintu c'isezerano y'Imana kibeko kirakurangukako. Isezerano y'Imana aha ndiko ndavuga sotera cyane cyane, mwibuke natwe ahantu twunze isezerano nk'iyo ya Ibrahimu n'Imana, murahibuka mwibatisimu, twari tuje kubivuga. Mwibatisimu ni isezerano itigera ihera. Nico gituma umuntu iyo ataye iyo sezerano akayemukako, agata Imana, agata Yezu, agata urukundo rw'Imana, kigira mu muriro udahera, niyo magorwa ya mbere agira. Kuko shetani iguma imutwenga, iguma ikubona ko ca kidodo ko nigihanagurika, ca kimangu cibatisimu, uko ikubonye ikagukubita inkoshi mu mutwe, hico uri ngaho kora iki? Ninde yakuzanye ngaho? Ikaguma igukekeza. Hanigiye mbere umuntu iyo ariko aragukekeza bishobora kukubabaza, bikakwica mbere gusumba ko yoza akakuramba ikofi rya recto verso. Pa amajambo mabi arashobora kujyana kica umuntu gusumbya urushi boguha. Isezerano y'Imana rero iragenda igashika kure mu buzima budahera, kuko irimwo Imana idahera, Imana yamaho, igaca muri ukugu kubuzima bw'umuntu buhera, ubunyene bw'umubiri wiwuhera, ikugurura ibidahera. Ico ni cyambere, kumva yuko ari isezerano irimwo Imana yamaho idahera, bigaca bicika ibihoraho. Tugire Kristo. Abagabo n'abagore mugomba kuvana, muriko murasabiranira ama divorce, aho niho bikomereye. Irya sezerano mugira yagarukiye hariya kwa leta, nta kibazo, mushoboje kubwira leta muti wewe leta ntiwamaho uzopfa, bisubiremo. Mugabo ngamaze kubizana kuri altare, byamaze kubi byamaho. Yeza agasaba kubivugira ko rya jambo yavuga, ngwiki Imana ifatanije ntihagire umuntu ahirahira ngo agitanye. Na patiri yabafatanije nta bushobozi bwo kugaruka agira ati ndabafatanuye Gasupari, genda ufatane na Alice, wewe Gatarina genda ufatane na Naka. Oya, iyo byabaye iby'ukuri koko mukunga isezerano mu rukundo, mu mwidegemvyo, kuri altare pinguza maisha, niko bavuga mu Giswahili. Kuko nta Imana yo kuyumvira yuko umenga kuko wagize amafaranga ugashitangura kubona udukobwa twiza duciyaho, narihenze umwe wo mu rufuri hariya ruguru ngo madamuhebe. Hari abantu bava hariya ruguru bakaza bakadandaza ino bagacika bakomesa bakomeye, agaca arondera akagore kakobwa kakiri gato ngo ashaka kwisazura, ahubwo urashaje urapfuye karakubanye. Kuko hari ikindi kintu gikomeye Imana yakoze ugomba gukoramo, uragabana akazi kawe. Reka guhendwa n'ibihindukira, nibihinda bihindira guhera. Isezerano yose wagiranye n'Imana mwibatisimu irahambaye gose, nahihambariye kuko irimwe umuntu ahambaye yamahimana. Cyo gituma naho uyu munsi isi n'abakorera mu isi, abakorera amafaranga, abakora muri binabiriya byose by'ivyumviro byo mu isi, baguma bahinda ekleziya bati bikureho, reka abantu bagira ibintu mu mwidegemvyo wabo wose uko babishatse uko bibajemwo.
Ijambo ry'Imana rikatubwira ruti byose urabirekuriwe, ariko siko byose bikugira akamaro. Ni akaryo keza ubu turiko turagenda, turiko tuzirikana ingene Yesu ariko aragenda nawe ashika hamwe azorangura iyo nsezerano y'Imana mu buryo bwuzuye kandi ubutagisubira inyuma ku musaraba, ko tugaruka tukibuka isezerano twagiraniye n'Imana mu ibatisimo n'ayandi masezerano azashingiye ngaho muri arangura iyo nsezerano yo mu ibatisimo. Hariho abaca batangura kugira bati pati ibyo bintu uvuze vraiment dawo ivuga ugeguza je umugabo wanje n'igikoko nibikunda ko tugumana, je umugore wanje n'agapiripiri kabushara ntibikunda ko tugumana. Nivyo ivyo navyo birafise ukungene biherekezwa mu mukama. Niwumva ufise izo ngorane sawa umuryango we Ecclesia ugufashe. Imana yamifise amayira ya irazi ngene guherekeza, irazi ngene ibigufashamo. Hama ikindi nagomba kugarukako ni iki rero cyaho twumva Ibrahimu hari igihe dushobora gusanga Imana iri kwiratuyagisha ikatubwira amajambo adusiga ubwenge, amajambo afatiye ku bindi bintu by'ivyiza tudashoka tubona n'amaso yacu, ariko by'ukuri biri mu buzima bwacu ugasanga umenga biradusiga. None nk'ubu nk'akarorero mwumva aya majambo, Imana ikamwemerera iti ikemera Ibrahimu nzokurondora ndakugire se w'abantu benshi. Mwanga Ibrahimu yavyaye abana bangana bamuvuyemo umwana umwe, babiri, mugabo uwo mwisezerano y'ukuri n'umwe, uwundi niwo mukinywabi wa rupigapiga bimwe abantu bajenga jenga. Umwe wo mwisezerano. Imana ikamubwira iti nzokugira igihugu kinini. Ibrahimu Imana imubwira uko kumwe nawe hari ahantu yategera yibaza ati nabana azovyara agaterekaho. Mugabo ni bwa bubasha bw'ubuzima budahera Imana izomucisha ko abantu bakagabana kumenya Imana y'ukuri no gushobora kwinjira mu bucuti nayo, abo bose bazokwemera Imana yiwe nk'uko nawe yayemeye bakomoka muri we. Igihe cyose uri kurafasha uwundi. Mu kanya naciye hariya kuri Saint Michel mbona umufurera aherekeje abana benshi bari bagiye mu mapfungo hajya muri Eglise Saint Michel, ukaraba iyo image ukabona uwo mufurera nk'abo bana bose ariko aribaruka imbere y'Imana, saba muvamwe mu mubiri, mugabo n'abana ariko arereka Imana ya Ibrahimu bakinjira mu bucuti bwiza bubazanira ubuzima budahera n'Imana. Hari abantu mbona ndababona nkavuga nti mwarahiriwe mutabizi, abapapa mama katechiste baguma bibaruka ubuzima bw'Imana mu bana mu bandi, bakabereka inzira y'Imana, bakabereka ubuzima bw'Imana, atari ukubereka gusa ubuzima gusa bugarukira ngaha ku isi. Twame twitwarira ico kintu ku buryo bw'uko tusaba mukama tuti mukama duha umuntu wese yashamitse ku buzima bwacu dushobore kumubera alliance, isezerano nziza twunze nawe nk'imwe wungana Ibrahimu. Isezerano nziza kumva yuko umuntu agushamitse ko wese akaryo ko guhura nawe ko byo muhaye akaryo kukuronka gasasu keza kava ku bucuti usangiye n'Imana, akumva remye, kumva afise Imana se umukama wacu Yesu Kristo, kumva afise Yesu mu buzima bwiwe, kumva afise mutima mweranda, kumva afise Imana ya Ibrahimu, Isaac na Yakobo. Aho uburondotse rero, uburondotse ibintu bikomeye cyane. Aba babikira mubona ngaha hari abantu babara bakabatwenga ngo nta bana bavyaye. Baravyaye abantu benshi nk'abo bafise abanyeshuri ngaha benshi, murabavyara ku mubiri mugaterekaho nabo bakabavyara mu buzima budahera.
abenshi mbere ugasanga umenga dusigaye dushira abihebeye Imana tuti turere twebwe twaramaze kudemisiona, nibo basigara bavyara imbere y'Imana. La fécondité, ububasha bw'urukundo buguma buvyara ineza mu bantu. Uru rukundo dukura ku Mana ya Ibrahimu rudutuma twumva iteka dufise, bikadutuma twumva iteka n'uwundi afise ry'Imana iri mu buzima bwacu, tukaguma dukorera ngaho, tukarondoka ivyiza vyinshi. Mu nkuru nziza nico nyene Yesu agerageza kubumvisha ati ubwo bubasha buguma burondoka ivyiza, buguma bukora ineza mu Mana idahera idapfa, ni jewe, nibwo bwabayeho mbere ya vyose, n'imbere yuko Ibrahimu wanyu muguma muvuga ko ari sokuru wanyu, ari so wanyu, ariko mutamuzi, mutamukunda vy'ukuri. Kuko Ibrahimu naho yigeze agira icyumviro c'ukwica Imana yaremye, c'ukwica ubuzima Imana yaremye, mwitwaza ideologiquement icyumviro ca Ibrahimu, mugabo existentiellement mugomba kwica, mwitwaza sentimentalement ibintu vy'Imana, ariko muri mwebwe muri mwishari inzigo gwanko byo kugomba kwica, muriko murakina amacenga, muriko murahisha ubwicanyi bwanyu, mwitwaza ibikorane, amarozara, amaruwanje, ariko muri mwebwe nta mutima wa Ibrahimu urimwo. Ibyo bintu birakomeye, biduhambye umwe wese kuraba ati mbega iyo mvuze ko ndi umwana w'Imana, ko ndi umwana wa Ibrahimu, mba mvuze iki? Ubwo ko mpagaze uyu munsi, uko niyumvira, uko nshaka kubaho, ntibihushanye n'ico niyitirira. Nico Yesu abagaruka nako, igihe wiyita gutya hindukira wishire mu katabesha, ubwo vy'ukuri ndivyo, ntari ivyo ubwo ndafise umutima wo gushaka kuba vyo, ndacakira urugendo rw'ubuzima bwanje nk'akaryo keza Imana impaye kugira ngo ngende ndacika uwo mwana wa Ibrahimu. Imana irazi yuko bidashobora kuba gusa mu mwanya umwe, cyo gituma yaguhaye imyaka 30, 50, 80, hari nabiha amasaha make yo kubaho. Hage murangomba gucokoza batama n'abatama kaza ati mwe mwararambye kuko Imana yabonye yuko ni muraheza kuba abana ba Ibrahimu. Hari ahantu utaraheza, hajya hose ubona ku munota wanyu mu muntu hamagara ati pati ngumisiga rya mutima nsubire kumva ko niyegeranije damonetwe ncitse umwana wa Ibrahimu, murumuna wa Yesu Kristo, mushiki wa Yesu Kristo. Nico gushika ku mpumeko ya nyuma. Yesu agaca agerageza kubumvisha, mugabo si ico nagomba gutebako, hari ikintu ngomba ko dukora kwinyigisho kuri Yesu muri iyi minsi. Yesu sinzi ko mumwumva muri iyi minsi, igihagararo arimwo, ari mu minsi ya crise y'ubuzima bwiwe, kandi ibi umuntu wese arabicamo. Crise yo kudatahurwa n'abantu yagiriye neza, abantu bazi ivy'Imana. Udushobora no kuba mu vy'Imana murabo nyene mu bibanamwo, ugasanga abantu batagutahura kubera yuko hariho uwundi muhamagaro kumbure Imana igufiseko, mugabo nawe gerageza kwitahura mu kuri mu Mana. Yesu rari ari muri crise, ari mu gihe kigoye cyane gose, aho baguma bamutega imitego yugaye neza, bagira bati aha ntacaruka turahamufatira. Tukabona yuko acagira igihagararo, nogira nti mu bintu bibiri bikomeye byo dufasha natwe igihe tuko turaca muri crise, tumenya aho duhagarara hadasenyuka, inkingi twishimikiza zidasenyuka. Ubwa mbere sinzi ko muravyumva, muri iyi crise arimwo aguma avuga se wiwe data. Igihe uri kuraca ahantu hagoye, mu mageragezwa, mu kudatahurwa, ukamenga nawe harageze aho wohakwa kwishira mu katabesha ntutawure n'icuri,
ishimikiza umukama n'ijambo ry'iwe. Ugasanga hariho ibintu bitaraza neza mu ijambo ry'Imana, bizane bisubire mu bubasha bw'Imana. Ishimikiza umukama, ishimikiza umukama. Akenshi iyo turi muri krize, ngo mbe nta muntu mfise mu mugambwe, mbega wa muntu tuvamwe mu ntara, bimwe bavuga mu Kirundi ngo umwana imwaro. Oya, umwana imwaro ujya arapfa, arashobora gucira amene no kugenda n'imbere yawe, ujya ntiyamaho. Je ndafise ndazo nishimikije, ndafise umugeneral azomvugira, ndafise umuntu muri documentation azoca intervena. Sivyo dukunze kugira. Bagishobora kuza wumva inkuru mu kanya gatonyo uti aragiye, ariko hari uw'amahimana, hari uw'amahimana. Kubanza kwibuka data, ukamutabaza ukamutakambira. Icya kabiri, kwitwararika kumva uri icyo uri, icyo Imana yakugize. Yezu arazi neza ko ari umwana w'Imana, mbere uko atera ashikira gusozera ubuzima bwiwe akabyumva gose, akaza arabisemurira ko abantu nkarabumvishije ati Ibrahima atariho, atarabaho jewe nariho. Ni byiza yuko uko ugenda utera ushikira umwanya wawe wa nyuma w'ubuzima, ariko wumva uhaze n'akanyamuneza ko kwita umwana w'Imana, n'akanyamuneza kayakaranga muntu Imana yakugema kw'ikimanga ikavuga iti uyu munsi nakwibarutse, uri gwanje, uri kw'ikiganza canje, simpemuka aho bica hose, sinkurekura. Muri bukaca gisabisho batuvugira ko turi cyanyuma bariko baraduherekeza tugiye ku mpanda canke kuri Grand Seminaire, urukundo rwawe mukama ntigwigize rumuvirira. Aho hantu nuze wemere ko shetani hakorako. Ndi umwana w'Imana, sishobora gupfa kujera ibintu ko ariko kose, sishobora guca ndabihitanisha ngo nuko uyu munsi hageze influence y'aba homosexuel canke y'abaki. Ndi umwana w'Imana. Hageze influence y'amafaranga, ndi umwana w'Imana. Hageze influence y'ivy'umugambwe, y'ivyo ku marezo y'aba influence, ndi umwana w'Imana. Rimwe rimwe kanabibwira n'abantu, wewe kubera iki wigira muvise ngenda babwira Yezu ngo wewe wibaza kuri mwiko uzohindura n'isi. Ndi umwana w'Imana, c'est vrai. Kuba fier ni curi ku bantu, kuko hagingwa n'amageragezwa bigukora ku curi, ugacuta umutwe ukaguma unyoganyoga, imiyaga igacigusenyura, ubwoba bukagusenyura. Tubandanye dukurikirana kwihweza igihagararo ca Yezu muri iyi minsi ya krize yiwe, kugira ngo natwe mu makrize ducamo twitwararike kwishimikiza umukama uko biri kose, no kuguma twibuka ko hari isezerano yamaho iri imbere y'Imana, ituma ikiganza c'Imana kitatuvirira. Amen.